Mutamasoro ngiye kugukorera action hejuru action kubera umugore wawe ndatega mugategura umugore wanje yagukoreye ndatega mugategura muta sorry twanze icyo bice ntacyo nabiziko isakara korera ikintu utazokwibagira mu mateka yawe je nagukoreye iki Tunalala tunanyeshewa, tunatumika bila mshahara, tunaishi kwa mateso makali, malipo yetu ni fimbo na kejeli. Tunatamani kurudi kwenye familia zetu, ila haiwe. Papa Tony, Papa Tony. Kumi nguri mu bibazo habaye iki? Oya nta bibazo ndimo. Ibibazo urimo kandi ndabibona. Sawa. Ngo hano wicare habona kubaza icyo nakubaza. Mama Tony. Igihe ntari ngaha nikiye kintu cyo cyarabaye aha. Ikintu cyabaye kigiki? Mama Tony. Ujya mugabo Mayondori mufikiwe na mwizina rya Yesu aburyo ruzina sindakire no kuryumva mu rugo rwanje. Hama we muhuriye kushitse mu mwanya ubona uzamumenye gute? Mama Tony. Ni inkuru ndende. Hariyo n'impamvu ndakubajije icyo se. Papa Tony, nimba rujya humura. Nimba rujya humura, izina ry'Imana rizomukubita. Mama Tony, muri je umutima wanje urababaye. Aho mbona uko ndababaye cyane. Sigikomere kiribuze ku mubiri kugira ngo kiboneke. Ariko numva ntanezerewe no kuryoherwa n'umukwa mwino life muri buno buzima. Mayondori ariko arangendera cyane. Kugeza ntasanga muri urugo rwanje akihindura inzoka. Inzoka? Inzoka. Imaze kuziyo nzoka byaciye bigenda gute? Umviriza Mama Tony. Uri umugore wanje nkunda kandi ndubaha cyane. Ntawe ukanyubaha. Ijambo yambariye ati yambwiye yuko ariko arategura. Ikizoba nzokibona ari umukino ariko arategura. Byananiye gutahura. Niyo mpamvu nkubajije ati mbarira ico mupfa nujya mugabo Mayondori kugira ngo ndabimenye. Ujya mugabo? Iki ntandondera ko ubwo naje ntashwenze. Hari umukobwa papa Dani hariye. Ujya mukobwa wiwe rero yaramuroze ibintu byinshi gose. Rero turamusengera, rero amaze kubona ibintu byo byamaze kunanirwa. Niyo mpamvu rero aciyahindukiza ariko aratiruka ko natwe. Hatujui mwisho. Burya nubwo twamubuze ntaho ubumenye yo bakunda gutembera urya mugabo.
ibyo mugabo ahantu akunda gucuramira hariho akabare ko iyo ubonye barako kwande none basha duca hariya karamaja he kugira ngo turondenze nka bufi reka ducaje imbere hajya imbere yego hajya okay yego kujya mugabo umugabo akunda gutembera cyane ngonda mu n'uyu nyene sawa mahoro netse karatse yego amahoro neza ngo yego ni sawa murakomeye mwari mugenzi wa mahoro none yego n'amahoro yego hama ndishimye kubabona murakoze cyane hama urazi yuko usanzwe umukomisiyoneri mu karere Papa Tony nkuko usanzwe ubizi ndi umukomisiyoneri mu karere urazi ko wantumye wa yanzu yawe nari nakuzaniye uwo munsi ari uwo mushefu ubona umukozi wanje nemera niwe nari nzanye ushobore kuyaga ibijanye n'inzu yawe nizere ko ari wewe Papa Tony w'iyi nzu ahejeje kunyereka iri haruguru ya Ndirikirirenza yego ni jewe nyene okay mbe ijyanzu yawe ifite ivyumba bingahe ijyanzu yanje ifite ivyumba 3 na sala amafaranga nayo nkeneye imiliyoni 10 kuko wa mbere yari amaye miliyoni 15 turananirana ariko wa kabiri nanje mu mafaranga nifuza ubwanje nako miliyoni 25 mugabo ho bigeze izo miliyoni 25 ntazo nkeneye cyane izo miliyoni 15 ku bibazo nifiti nkene miliyoni 10 zonyene 25 million yes 15 million urazanka mugabo ubukeneye imiliyoni 10 kumenga hano ndumvise ikibazo hoba hari kibazo nyabaki kugira ngo uhombeshe inzu nk'iyo yose kandi ugahombesha amahera ngano uko kose hoba hari kibazo kimeze gute nyakubahwa kingo manda kubwiza ukuri inzu yanjye siriko ndayihombesha ngo nuko ndayanze jefise ikibazo muri jewe mu muryango mu rugo rwanje rero izo ngorane nizo zihe zituma mpaye ndandaza inzu yanje ntanka kandi nakunda kiyashara ikibanza ciza nenda yubatse ndayikunda rero niyo mpamvu navuze ati kungorane fise ukibazo fise numpa miliyoni 10 ndayatora kuko ubu sinkidandaza ubwiza ngo mpayagize ngo ugura ngo agura ubwiza bw'ahantu nkeneye amafaranga ariyo yose ndayatora mbwa kidahenza miliyoni 10 ego ikibazo samahera izo 10 million ni n'amahera make bivaye n'ubwiza nayibonanye ijyanzu ariko mbwira ni kibazo nyabaki ico kibazo gituma uhombesha miliyoni 5 zose canke 15 washobora kimbwira ni kibazo nyabaki kubahwa ntiwavugira ikibazo ngo wicishanye mu mitima yawe yuko zoba ari ngorane uhaguze wosanga ari ikibazo kicyo kuzira nta kibazo na kimwe kihari niyo mpamvu Jefferson ngorane burya hajyamba jewe nta kwezi ndahamara mvuye mu gisagara kurondera ubuzima ndondera umuryango wanje ariko maze kuhashika vyarase ndabona yuko no hadandaza kubera kumvuza cyane ibintu by'uburozi urabona mama Inosa aheruka kwitaba Imana umwana wanje nawe baguma bamuroga ibintu by'imiyaga buri umwana nguma ndamira mu bitaro mu masengo rero je niyo mpamvu mbonye ko no hadandaza nkaja kugura handi kure hiyaguye Papa Tony aho uyu mama Inosa si wa mugore wahajya hepfo ya kijya kibanza cawe menga twumva ngo yishwe ngo n'umugabo yitwa Mayondori bivugwa mu gisagara yego shawa mugabo romanzo baze iyo ugenda kuranga amazu jubwanje ndiko ngomba kugura nimuke iwanje kubera uwo Mayondori nyene uti cenja kugura handi uwo Mayondori wihangane chef undi bwo amahera yarariho ariko ico kibazo uri kurahunga naje nico ndiko ndahunga frame fumura mumpereza miliyoni 5 zonyene forofe basi tuvane ku miliyoni 5 zonyene kandi n'impapuro zose z'uburimbi bwose ngira ko ndaziguhereza sha Papa Tony sha wihangane cyane frame wihangane umvura kuvuga miliyoni 5 urabona aho umbwira uti wimuke yani nimuke mvi wanje nje kube hajya kubuntu atana amahera 10 ndaguhaye sinoza ahubwo
Ntaba dusangana umugabo Mayondori uramubarika we nturamubona uramaze kumubonaho aha ubukomisiyonera bwanje burananiranye bose hani 5,000 basi mitano tumwanza aho haruguru sha Trifas sinzi n'umuntu yaguhaye iryo zina rya Trifas so wawe yari yamaze kuvyiyumvira yego kwita monofaze kuko nubwo komisiyonera yabwokora nubwo monofaze ahubwo reka ndagusaba ikintu kimwe ndabona ko kano gace kose Mayondori yakifatiye basi urogende uronderere mu bibanza vyiyo mu ruhande rwa bino uruhebe kandi ubikore mu maguru masha nko mu ndwi 2 ni waronka iyindi nzu uraza kumbwira nkuko ndabikubwiye urondere muri riya bibanza vya kwanza cyo mbona twabana tuvugana muri una mwanya ni waharonka uzombarira sawa Bwitunge tunalala tunanyesewa tunatumika bila mushala tunaishi kwa mateso makali Bwitunge tunalala tunanyesewa tunatumika bila mushala tunaishi kwa mateso makali Drago! 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 Barondere utababura gerageza kuko itariki ni dufise ibimazi biki Bwitunge tunalala tunanyesewa tunatumika bila mushala tunaishi kwa mateso makali